nkuko mubibona aha turi ni kuri stade Intwari. No munsi niho turi twashatse kugira tuhishikire neza kugira tubereke update zose uko zishoboka. Mwege mubana natwe buri munsi mukomeza kunguka ibintu byinshi cyane. Benshi bari hanze y'igihugu, tuvuga mu Rwanda, muri Congo, muri Tanzania, Uganda, Etazini, Dubai n'izindi nyinshi bagiye badusaba ati umunsi bazokugurura stade Intwari muzohadushikane natwe turabivyiza. Murabibona aha twashitse, aha turi isaha zishika kuri turi 13h05 minutes 13h05 minutes. Abantu benshi bari hanze binjira ku bwinshi, aho ibi vyatangajwe isaha ya saa 5:16 aho ku rubuga rwa Facebook rwa FFB bashize ko post bavuga ko uno munsi hari urukino ruza guhuza intamba z'abatarenze imyaka 23 n'umugwi witwa The Congo Vietnam w'aba Vietnam. Muri ako kanya nyene abantu bahise baduka baza begereza kino kibuga. Ubu tuvugana murabona ko abantu benshi turi 13 bamaze kwinjira, abandi ni benshi bari hanze bariko baregereza kugira bashobore kwinjira indani muri kino kibuga. Muravyibonera uko ibintu bitunganije, murabona hariya ku ntebe zitandukanye hamaze gutegurwa, murabona mu bwugamo bw'iteka hose hameze neza. Mubona ko abantu benshi bari kuza ku bwinshi binjira muri stade. Tugiye kuraba uko ikibuga cubatse ku buryo budasanzwe. Murabona hariya hejuru les projecteurs zarahejeje kumanikwa, nka zose zaramanitswe. Abantu benshi bagumye bibaza ko email yagize ingorane itoba yarasubiye guhagarikwa. Urayibona muravye neza projecteur zigera kuri zine zose zirahari. Benshi bagumye baraba aho ryasanganya, aho ryari ryabaye. Mukanya gatoyi barahejeje kubihinyanyura vyose, barabihejeje. Biboneka ko aba bantu barakora cyane. Murabibona hariya muri stade, murabona kuri synthetique imeze neza cyane. Mukanya aho abahinga bagomba bazane bamemere amazi kugira ubushobe bugabanuke. Murabona abantu benshi bararindiriye urukino kugira rutangure. Twagiye tubaza abantu benshi aha hanze gato, turaza kubibazanira mu gice ca kabiri aho tuza kubazanira uko urukino rwagenze. Vyose turabibazanira, vyose turabifise. Murabibona aha, murabona uko hasi hameze. Ibi ni ibintu bimeze biri sous forme y'amakaro abantu bagenda baca. Murabona abantu baranezerewe, barahimbawe, benshi binjira batera inkuru bavuga ati Imana ishime turaronse ikibuga ciza tuzora twakirirako inkino mpuzamakungu. Abantu benshi cyane, aho abantu benshi bafise n'ubwoba ko bataza kuronka aho bakwigwa kuko abari hanze bobo nibo benshi kurusha. Ubu turabona tugeze kuri 13h27 minutes aho abantu babandanya kwinjira ari benshi cyane. Dusaba abajeje umutekano bagende babafashe kuko bohava binjira nabi bagacana. Ni benshi cyane gose. Mane natwe tuza turabaha buri kime cyose, mane natwe mugenda muraba utuntu n'utundi. Mane natwe tubereke twose tuco muzodusaba ngo tureke kukibazanya. Tubibutsa ko abantu mubana natwe buri munsi mushobora gukora subscribe, mugakora like cyangwa mukagira j'aime. Ushobora gutanga icyumviro cya muri commentaire, ushobora kwandika ati turonderere classement y'ibi n'ibi, ariko twe twarabemereye ko tuzora tubazanira ivyiza vy'igihugu. Nico gituma mubona n'ubu tubazanira ivyiza vy'igihugu. Urabibona amapoto harimwo kuri runo ruhande duherereyemwo, harimwo amapoto abiri. Urabibona aya na amapoto bashobora kugira gukoresha nk'igihe bariko baragira ama entraînement. Ushobora gufata rimwe bakarishira hari irindi hariya yose hamwe abara amapoto 4, ariko bakunda gukoresha abiri gusa kuko niyo yemewe mu mupira w'amaguru. Katuzunguruke hose tugenda tubereka buri kamwe. Ushobora gushira muri commentaire ukavuga ati je ndahampereye muri kino gihugu cyangwa ndi muri ino ntara sinashoboye kwashika, cyangwa ukavuga ati cewe ndi aha naho. Murabona hariya abantu bamaze kuzura kuko uko babipanze bafashe ko boza haruzura hamwe kuko bari bateguye ko mu ruhande rwo hejuru atabantu baza kuba bajayo kuko nico gituma batari bana bimenyesheje. Murabona hariya hejuru hari
amadrapo y'igihugu. Bari bazi ko ino match iza kuzamwa abantu bake babaho kuko bayimenyesheje saa 5 z'agatondo kugira haze kuza abantu bake, kuko hejuru hariho utundi tuntu bateguye tumeze neza, kuko ino stade ntizobisanzwe n'ibintu vyinshi bazogenda babashiriramwo mutangara. Murabona abavuzi b'ingoma ubu nyene barashitse, bamwe bakunda ibintu vy'igihugu. Nabona uno mu mama arahatswe gutembagara, yaryohewe gose, yasamariye ikibuga, hatse gutembagara. Bana hariya hejuru bari bateguye ko haza kuja abajeje umutekano gusa kugira bacungerere abantu gusa, ariko stade yagiye iruzura gushika naho abantu babura aho baja, bamwe bakaba bakiri hanze. Urabibona biriya, murabona iki etage kitarahera, kiriya biboneka ko azoba ari hotel, naco kiri muri quartier ya stade Intwari. Kaba hari imiryango myinshi itandukanye, aho biboneka ko hoba hari ubwinjiriro, hari n'iyabukuru ngo bari ubwinjiriro bugera kuri 4, ariko stade Intwari ifise imiryango myinshi kandi iteye igomwe. Abantu bamaze kuhashika babibonye, murabona udutebe ukuntu rero dukoze ku buryo butangaje, nta kindi gihugu ngira birimo. Ibi vya bindi ubona muri ama stade yo hanze, ubona ko ubu butebe uri kure cyane gose, bwanditsemo ati stade Intwari, uko bupanze mu butebe bwera, ubutukura n'ubusa n'icyatsi kibisi. Urabona turi kure gose, urabona hariya ko handitsemo stade Intwari, ariko ubwicayemo mushobora kubona ivyo vyanditswemo. Murabona ubu tuvugana abakinyi bashitse mu kibuga bariko barapima. Urabona abantu bamaze kuzura, abantu buzuye ni benshi cyane muri stade Intwari. Murabibona ko bamaze kwishikirayo. Urabibona muri ico gihe abantu bari bamaze kuzura, babaye ivu, abantu bari babaye benshi. Tubibutsa ko mushobora kuguma mudukurikirana, tukabaha buri kimwe cyose mudusaba, mukora subscribe, mutanga ivyumviro muri commentaire, naco muzodusaba ntitubazanire. Murabibona iki niki ekra bari bazanye, gishobora gufasha abantu kuraba ama update yose, ama publicity abaca ngaho canke abari kure batabibona neza. Murabibona ama media atandukanye yari aha munsi gato, natwe niho twari twicaye dukora utuntu n'utundi kugira abantu bibashikire n'ingoga ibintu bitandukanye. Tubashimira mwige mubana natwe, mukomeze kugira subscribe kuri no channel yacu ya YouTube, mwongera mudukurikirana no kuri Facebook yacu. Ciao turabakunda.